Ndabahaye ikaze mwebwe mwese mwateramanye na televiziyo Isanganiro murano makuru mu Kirundi tuyara ku ngingo zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi kuvavanura n'amacakubiri y'intara na imigambwe bagakora ahubwo ibikorwa byubaka igihugu hevye kuri wa gatandatu hahimbazwa umunsi wahariwe imbonerakure day. Abamenyesha makuru nabo basabwa kwandika no kuvuga neza ururimi rw'ikirundi. Jehome Niyonzima munyamabanga mukuru wa leta abivuga asigura ko ijambo abamenyesha makuru bavuze haba ku radio cyangwa ku televiziyo eka mbere no ku mbuga hwaniro rifatwa kwa rukuri. Ido nido ryano makuru rero ni mukanya sangwa ikaze. Dese kubaha ikaze murano makuru tuhera mu gisata ca politike. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi gukura amaboko mu mpuzu bagakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Yabishikirije kuri uyu wa gatandatu hahimbazwa umunsi wahariwe imbonerakure day. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi muri rusangi kurengera kuvavanura nako n'amacakubiri y'intara na y'imigambwe bakubaka igihugu tumukurikire. Ubu rero harageze ko twubaka igihugu cacu. Amacakubiri y'imigambwe, amacakubiri y'intara byose byaraheze kuko twategereye yuko ubu kuba mu mugambwe atari bwo buzima. Umugambwe ishira hamwe rigufasha mu rugendo. Kare twari tuzi yuko guharanira ubuzima ari uguharanira ivyicaro. None ubu twategereye yuko ushaka ubuzima bwiza uja ku kivi. Uno munsi umuzirikanyi wacu wamaze gukanura. Turamenya umutaha Imana yaduhaye ari wo tugiye kubakisha igihugu. Umutahe wa mbere Imana yaduhaye n'umurundi w'ubwenge afise n'inkomezi. Umutahe ugira kabiri n'itunga kama Imana yatugabiye. Umutahe itunga kama turafise amazi, tuhagira imvura, tukagira ubutare. Ubu rero nahacu kubihingura. Nico gituma rero duca twibaza tuti none ko ivyo byose tubifise umutahe twahombeye hehe? Abazungura ntaryo bama bariko baradukindaga bavuga ko ibihugu vyo munsi ya Sahara ari vyo bikene kandi ari vyo vyari bifise umutahe munini. Turagabe rero tugabe kuko haraho tuzosanga ubukene ari twe twabukweza. Ubukene bukwegwa niki? Bukwegwa n'indyane mu bantu. Ubukene butegwa n'ubutegetsi butitwararika intwari bereye. Ubukene buva ku ngwano. None kugira ngo tuve mu bukene hoba iki? Kugwanya ubukene si ukuja mu migambwe, si ukuja mu mashirahamwe, si ukuja mwirigara. Kugwanya ubukene ni ukuja ku kivi. Mwarabibonye dusambuye igihugu rero twisamburiraho kandi twe turondera ingene tucubaka. Abahitanwe ni dayimoni 2015 barabizi. Baragiye barasambura amabarabara bayaturiramwe amapine. Mwarabonye amahera twakoresheje kugira dusubire gusanura amabarabara. Nuno munsi hariho amabarabara atarasanurwa kubera atamahera araboneka kwiye kandi ate twayisamburiyeko. None ajya amahera twaguze yindi kaburimbi nshasha. Siyo yari kubaka amashuri meza meza. Siyo yari kugura intebe nziza nziza. Siyo yari kugura amakaye. Mugabo iyo wisamburiyeko wewe nyene uba wihombeje. Rero ubu ni igihe ciza ko dutegera kandi twubake igihugu. Nena yobwiye mu ngingo nkuru zano makuru abamenyesha makuru basabwa kuvuga no kwandika neza ururimi rw'ikirundi. Jehome Niyonzima munyamabanga mukuru wa leta abivuga asigura ko ijambo abamenyesha makuru bavuze haba ku radio kuri televiziyo eka mbere no ku mbuga hwaniro rifatwa ko ari ukuri. Yabivuze ku munsi wa gatatu mu ruganda rwo kurabira hamwe ingene ururimi rw'ikirundi goshigwa ku mbuga hwaniro icyo bita Google Translate muri rw'icyongereza. Akaba ahanura abamenyesha makuru muri rusangi hamwe n'abanyepolitike eka abantu bose bafise ico bashikiriza kwitondera amajambo bakoresha kugira ngo ururimi rw'ikirundi rugume ruvugwa neza tumukurikire.
abamenyesha makuru ndabavuga kubera iki ana bivuze n'ico gihe barafashwe nk'akarorero kw'ivyo bashikiriza kuba rukuri kuzuye ku buryo n'umuntu afise isaha yiwe bavuze bati aha ni kunsamirizi y'u Burundi yumvikanira Bujumbura isaha 5:3 agaca araba isaha yiwe agasanga ni isaha 5:4 Murundi aca yisubiza inyuma kuri iyo minota 3 umva ni horloge iri muri studio hajya muri internet canke mu radio ari yose umesha makuru asomye agaca avuga iyo saha muga kubera kwa kwizera kwa kugirira ikizere ibivugiwe mu radio agaca hindura agaca shira ati saha yanje iri ku radio umenyesha makuru akoresheje ijambo mu radio canke kumbonesha kure ubwo nyene abamwumvirije bose bararirahura bigaca rirandagata nico gituma vyananiranye ko conseil communal gikosorwa mu Kirundi kubera amenyesha makuru bamavuga ngo ni inama mpanuzwa jambo ya komine ariko si mpanuzwa jambo ijya nama ya komine kuko ni inama ifata ingingo mpanuzwa jambo biratandukanye cyane n'amabanga ijya nama ya komine mugabo kubera bamenyesha makuru ari ryo jambo bakoresha cyarananiranye gufudika mu mitwe y'abantu abamenyesha makuru rero nabatera kamo bamenye ko ico baba bavuze gifatwa nk'urufatiro nkacangira nti none bokora iki ico bokora mugabo natwebwe twese twogikora aho turi twomenyera guca bugufi gute jewe nanditse ikintu imbere yuko nja kugisoma ku radio canke kumbonesha kure nindabe n'imiburiburi uwundi muntu umwe acishe kwa maso none nanditse nka kinyota mugenzi nkacandika kujya ngahereza uwundi muntu ntindabira ubwo niyo hava kubera atari we yavyanditse mu ntaho niyo hava akenge gakati aterega nikira inyota ugasanga kirakosowe ugasanga umuntu agize Twitter canke kuri Facebook inkuru yuzuyemwo amakosa y'inyandiko n'imvugo mugabo agacafa kubiterera ku rubuga navyo ubu birarandagata bikagera iyo aka kantu rero kuguca bugufi kwiyumvira yuko imbere yuko ikintu gitangazwa hogera n'imiburiburi uwundi muntu umwe ahatari uruganda uko ubundi hari uruganda nico gwateza gukora akosora agufasha akurabisha uti ndabisha kagakete nanditse ko atatunenge gafise abandi nyanera kabo ni nabari mu abafise amabanga yose bajejwe simvuga ngo bari mu butegetsi bwo hejuru igihugu gusa abarongoye amashengero abarongoye amakomine ntara abarongoye imigambwe abarongoye abo bantu umuntu wese ashikiriza ijambo ry'ikirundi yoraba umuntu amurabisha udafise umugwi ubijejwe akaraba umuntu umwe amurabisha kugira ngo ntitubone ngo bizobera ku mutumba ukazobona umuntu yanditse kena gakwabu hejuru umutumba kandi ku ari indongora zina nukubera iki nukubera wowe wibaza uti ni kirundi nanjye ndacumva ndacandika guya nyene mugabo urabi hayi umuntu akakurabira birafasha Namakuru tuyabandanirize mu manuko bw'igihugu aho leta y'u Burundi yiyemeje gutwaza ibidandazwa no gutwara abazoba bagiye kudandaza ivyo bahinguye mwihanisha gurishwa rizobera mu gihugu ca Sudani y'ubumanuko bivugwa na Pascal Barutwa nayo umuyobozi mukuru ajejwe guteza imbere imyuga mu bushikiranganje bw'ubudandaji atanguza icese ku munsi wa gatatu mu gisagara ca Rumonge ihayanisha gurishwa ryatunganijwe na komine Rumonge w'umuyobozi akaba yateyakamo abo arongoye kwiyandikisha kugira ngo ako karyo ntikabacike n'inkuru twaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago Mwijambo giwe ryo kugurura iryo hayanisha gurisha mu gisagara ca Rumonge Pascal Barutwa nayo umuyobozi mukuru ajejwe guteza imbere imyuga mu bushikiranganje bw'ubudandaji yamenyesheje ko hari ihayanisha gurisha muza karere riteganijwe kubera mu gisagara ca Juba muri Sudani y'ubumanuko hagati y'amagenekerezo ya 26 gitugutu gushika ku wa gatanu munyonyo uyu mwaka turimwo. Uwo muyobozi amenyesha ko leta y'u Burundi yiyemeje ko izotwarira ibidandazwa abazokwitaba iryo hayanisha yongere irihira itike abazogitaba nabo bimenye ku buryo buzobabeshaho muri iyo misi yose bazomara Juba.
kubw'umuyobozi mukuru nakaryo keza ko kuraba uko abandi bariko barahingura bongera badandaza abanyarumonge badakwiye guhomba akabahanura kwiyandikisha ari benshi. Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge nawe atera kamo abanyarumonge gucungera neza amatungo yabo bose boza gushira imitahe mu gisagara ca Rumonge. Igisagara avuga ko kigana kuba ica ba mukerarugendo bongere baje hamwe bashira inguvu hamwe bahingure vyinshi baronke ivyo gushora kw'isoko. Iryo hayanisha gurisha ryatunganijwe na komine Rumonge ku civugo hitamwo Rumonge utera imbere mu budandaji mu ntumbero yo guteza imbere ibikorwa vy'ugwaruka nk'uko Mustantera bivuga, rikaba rizorangira kwigenekerezo ya 31 uku kwezi turimwo. Rakoze mgenzi wacu Jean Pierre Misaga no makuru tuyarangirize muyavugwa mu makungu aho ishirahamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu OMS ryamenyesheje ko kuva kuri uyu ku munsi wa gatanu ko mu misi ya vuba incanco za mbere z'indwara y'akaranda ka Mpox zizoshikanwa muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe akaba yanavuze ko mu mezi atandatu ari imbere ico kiza gishobora kuba cararanduranywe n'imizi muri Afrika. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Francine Ndihokubwayo. Ni inkuru nziza ku batari bake mu baba mu karere k'ibiyaga binini na cane cane muri Republika yaharanira intwaro rusange ya Kongo. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS yamenyesheje ko incanco zo gukinga ibihere vy'inkende zigiye gushika vuba muri ico gihugu akarere yaje ivamwo. Yashikirije ko ikiza ca Mpox gishobora guhagarara mu mezi atandatu ari imbere ku mugabane wa Afrika. Undi mutegetsi muri OMS avuga ko ibihumbi bitari bike vy'incanco biteguwe kugira birungikwe. Uburaya ngo bwarakoze incanco zigera ku bihumbi 175 abandi bongereza ko izishika ibihumbi 40. Izo zose zikaba zirindiriye kurungikwa mu bice bibangamiwe gusumba. Mu ntango z'ukwezi k'umunani OMS yashikirije ko iyo ndwara rikiza kibangamiye isi cyavuye i Kongo gishikira ibihugu bibanye nk'u Burundi. Uno mwaka abantu barenga ibihumbi 18 bariketswe ko iyo ndwara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari mwabo yahitanye barenga 600 ibitera ubwoba abahaba. Bavuga ariko ko imiti iriho ari vyiza bakanasaba guhabwa incanco zikwiye maze iyo ndwara ituzwe burundu. Indwara y'ibihara vy'inkende ikaba yabonetse ubwa mbere muri Afrika mu 2022. Umuntu umwe akaba yarayitowe ko kandi ku mugabane wa Buraya mu gihugu ca Swede mu ntango z'uku kwezi. Arakoze Francine Ndihokubwayo. Ningaha rero amakuru twetwe bateguye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mweko murakurikira mugira ibihe byiza naho butaha.